turahezagije igihugu cy'u Rwanda. Hezagira igihugu cy'u Rwanda n'abarongozi bacu bagendere mu nyonga zawe, urungike mutima mweranda gumane nabo kugira ngo tugire ababanyi beza. Biye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze mu makuru ari karavurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'inkuru yagarutswe ko cane yoba mu Rwanda ndetse no mu Burundi nyuma y'ishengesho mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasenze ubwo yariko arasozera amashengesho yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu ari kwigenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa12 dusozera umwaka w'2021. Iryo sengesho rya President Ndayishimiye rikaba ririmwo amajambo atanga ikizere ku migenderanire y'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Turaza kumwumviriza mu iryo sengesho giwe ndetse tuze no kuraba ivyo iryo sengesho ryoba ryerekana ku migenderanire ndetse no ku mubano mwiza igihugu c'u Burundi gishobora kugirana n'u Rwanda mu misi iza. Turaza kuvyumviriza muri ano makuru. Shobora kuba rero ari agakuru keza ku mpande zompi, yoba ku gihugu c'u Rwanda ndetse no ku gihugu c'u Burundi. Ku banyagihugu b'ivyo bihugu vyompi ibintu bishobora gusubira komera neza birabana n'imigenderanire. Mwishengesho rero ryewe President Evariste Ndayishimiye turaza kumwumviriza, ariko ndakwibutse ko niba utarafyonda kuri sabone kugira uraje ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu mu gihe dushize ko inkuru. Fyonda kuri subscribe canke sabone biraje bigushikira mu bambere. M'iryo shengesho rero Evariste Ndayishimiye yasenze akaba yagarutse ku bihugu bibanyi, akaba yagarutse vy'umwihariko ku gihugu c'u Rwanda, akaba yanasengeye abategetsi b'ico gihugu. Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko mwarino sengesho yarisenze kigenekerezo rya 31 tugira dusozera umwaka w'2021 twinjira mu mwaka mushasha w'2022. Banza ukurikire Evariste Ndayishimiye ko akagaruka cane ku gihugu c'u Rwanda. Banza ukurikire no sengesho. Kandi nahazwa muvyeyi wewe wamutwitwara kuko bukeye ko bwije, ukaduha igihugu kirimwo amazi, igihugu kirimwo imvura, igihugu kirimwo ivu ryiza kugira ngo turime twimbure. Turagukengurukiye Mana nzima ku vyiza vyose udahengeshanya kudukorera. Muvyeyi ni wewe waturemye, urema igihugu ciza, ni wewe utuzigama. None rero kuri uyu munsi turasubiye kwikubita mu nyonga zawe dusaba ikigongwe, kuko keshi tutagendera mu nzira zawe. Twaracumuye, igihugu cacu ciza twaragifutanije, ariko kubwawe nyene turasubirana umutima wo gusubira kucubaka. Mana nzima turagukengurukiye cane kuri uwo mutima waduhaye kugira dushobore kubaka iki gihugu cacu. Mana nyene ubushobozi nyene ingabo, ubwiza bwose bukomoka kuri wewe. Utugiriye ikigongwe, ucuduha umutima mweranda agumane natwe atubungabunge. Ko turi abana bawe bwite Mana nzima nyene urukundo, turabishe y'amaso yawe y'ikigongwe kugira ngo uduhezagirire igihugu cacu. Hezagira igihugu cacu kugira kibe igihugu kizwi neza imbere y'amakungu. Rungika abamarayika bawe bazunguruke imbibe zose z'igihugu cacu, bakirinde abasi. Abamarayika bawe baba ari bo nyene baguma barinda abarundi, barinde imitima y'abarundi kugira mutima mweranda yamane natwe. Turahezagije abarundi bose, bahezagire ubarabe giza, bakuremo kagatima tare ubashiremo umutima mushasha, bakuremo wa mutima w'ubunebwe bazemwo umutima w'ukunda ibikorwa, bakuremo wa mutima wo kwiyorobeka kugira bagire umutima wo kuvuga ukuri. Duha umutima w'urukundo Mana nzima nyene ubushobozi. Habarundi umutima wugururiye bagenzi babo. Uduha umutima wo gukundana, uduha umutima wo kugenzanya runtu twengengana. Mana nzima turabizi yuko ahari abana b'Imana na shetani yamaho. Uturinde iyo shetani mbi ariyo yatumye ducanamwo igihugu cacu kigapfutana.
duhe kumva ko turabarundi, utureke kumva twiharura mu mwoko, utwankire yuko dusubira gucana muri iki gihugu cyacu. Ndahezagije Mana nzima inzego z'u Burundi, zihezagire indongozi zose zumve yuko ziriko zikorera mu mategeko yawe, mu nzira zawe. Turagusavye indongozi zigira umutima mushasha, umutima w'urukundo, umutima w'ikigongwe, umutima wo gukunda abo zirongoye. Mana nzima, turifuza yuko indongozi zose z'igihugu uyu mwaka ugiye gutangura zizoza ari nshasha, abarundi bose babona icahindutse, isi ibona icahindutse muri iki gihugu cacu. Turagusavye Mana nzima, ukora ubukene muri iki gihugu cacu. Waraduhaye ibikwiye, duha umutima w'ubwenge kugira ngo tubihingure, duha amagara meza kugira tubashe gukorera igihugu cacu kibe igihugu koko ari paradizo waturemeye ngaha ku isi. Mana nzima nyene urukundo, turahezagije ibiterwa by'u Burundi, turahezagije imbuto, turahezagije ivu zizorimwamwo kugira ngo turime twimbure, hanyuma turonke ibidutunga bidutungire n'abana. Turagusavye Mana nzima, ivyo tuzorima byose uyu mwaka bize bitugendere neza, ivyameze byose uvyamishe vyame vyinshi kugira ngo abana bawe bagume banezerewe. Mana nzima nyene urukundo, turahezagije uyu mwaka mushasha tugiye gutangura. Uyu mwaka mushasha uzotubere umwaka w'amata n'ubuki, umwaka twese tuzokwama twivuga. Mana nzima, uyu mwaka ube mu Burundi bushasha, Burundi abantu bose batangarira, Uburundi bw'abarundi bigitangaza. Turagusavye uwo mwaka utubere umwaka koko, umwaka amakungu azokwibona, abona Burundi buriko buraduga butera imbere. Mana nzima nyene urukundo, turahezagije n'ibihugu duhana imbibe. Hezagira igihugu ca Tanzania n'abarongozi bacu, kibe igihugu c'umubanyi mwiza, igihugu c'umwumvikano. Turahezagije igihugu c'u Rwanda, hezagira igihugu c'u Rwanda n'abarongozi bacu, bagendere mu nyonga zawe, urungike mutima mweranda gumane nabo kugira ngo tugire ababanyi beza. Hindura imitima yose mibi izunguruka muri aka karere kacu. Mana nzima, turasabiye igihugu ca Kongo duhana urubibe, gihezagire ukizanira amahoro, abo muri Kongo ntibatekaniwe. Turagusavye Mana nzima, wenyine abari we wikorera, amashetani yiziziye aka karere k'ubuseruko bwa Kongo aveyo, abantu baho bagira amahoro nabo kuko barayakeneye. Turasabiye ibihugu byo mu karere ko muri Afrika y'ubuseruko, tugize umuryango umwe, bibi bihugu by'abantu bumvikana, abene gihugu bacu bumve yuko tugize akarere kamwe, umuryango umwe kugira tubonane nk'abavukanyi. Turasengeye igihugu ca Uganda, turasengeye igihugu ca Sudan, turasengeye igihugu ca Kenya kugira ngo ibi bihugu byose bigize aka karere bibe mu mahoro, twumve twese dutekaniwe. Mana nzimanye n'urukundo, turasengeye Afrika yose, turasengeye isi yose, uyihezagire, haza amahoro kuri iyi si, haza umwumvikano, hava uburyarya, haza umwumvikano kuri iyi si. Ega Mana nzima, Uburundi waraburemye ubutereka hagati muri Afrika, ubuhagarika mu mutima wa Afrika, umutima rero udakomeye n'umubiri ntukomera. Turagusavye rero uyu mwera watanguriye Burundi tukakwemera tukaza mu maboko yawe, wewe nyene Mana, uwo mwera ukwize kw'isi yose, ukwize muri Afrika kugira ngo twese tukumenye, kugira ngo tube abantu b'ubuntu. Mana nzima nyene urukundo, turi ngaha turi hanga ryawe, duserukiye abarundi bose kugira tugusabe imbabazi turabe giza, abaje ngaho umwe wese aje kujana umuco mu muryango wiwe. Tugira tuve ngaha dufata urugendo, umwe wese aja mu gasago kiwe, tuze gusanga iwacu hari amahoro. Turagusavye duha amahoro muri iri joro dusezera umwaka, ube ijoro ry'umutekano, ijoro ry'ugweze, ijoro ry'akanyamuneza. Mana nzima,
inzira zose tuza gucamwo uzihezagire urungike abamarayika bawe bagome batambatamba kugira ngo wa mugwanizi y'amadayimoni aza mu mpera z'umwaka ahungiye yose duce mu nzira zose zitekanye ari wewe uhatekanije urungike abamarayika bawe bamane natwe urungike ba Mikayeli akingira igihugu cacu yirukane shetani kugira yirukanye mu ijuru shetani ntidusubire kuyumva mu gihugu cacu tugire umutima mushasha turagusavye turungikira abamarayika bose barafaheli ba Gaburiyeli baze baratwongorera aho tugize ibibazo batubwira ico twokora baduha ubutumwa butwereka ko twoja mu nzira zawe turagushimiye Mana nzima kuri iki gikorane kidasanzwe cabaye igikorane catweretse yuko Burundi bugiye mu yindi nzira hezagire ibyakorewe ngaha byose uhezagire abakozi b'Imana uhezagire abantu bose bagize ico bafashije kugira ngo igikorane kigende neza abo bose ubaharure ko nkugororoka uduha ingoga Mana nzima dushobore kuguma mu nyonga zawe aho dushika hose duze twatwibuka izina ryawe tugusenga tukuninahaza twese dutangajwe n'ivyo wadukoreye igihe twari ku kibuga ca ETS turagushimiye Mana nzima kuri uyu mwanya mwiza waduhaye turagukengurukiye ku byiza byose umaze kuduha kandi tukwizeye ko nibizokurikira kugira izina ryawe ryame ryubahwa imyaka n'imyaka tubigusabishije izina ryawe wenyene data izina rya mwana n'izina rya mutima mweranda Imana iduhezagire.